Hi, I'm so thankful for 2022. Ndashima Imana ko yabaye nanje muri umwaka. Ibintu vyose nayisavye yarabikoze, yambere mwizigirwa. And here I am. Najeje umwaka ndi muzima, umuryango wanje uri muzima. Abana banje bameze neza, amaproje yanje ariko aragenda neza. En tout cas amaproje nari napanze gukora umwaka wose narayakoze. So uyu mwaka wambere umwaka mwiza cyane. En tout cas ngira imyaka nzokwibuka mu buzima bwanje. Ni umwaka Imana yampere umwana wanje wa kabiri. Donc kuva mu ntango gushika December. I'm so thankful. Yeah. Uyu mwaka wa 2022 ndashima Imana ko yandinze n'umuryango wanje n'abana banje. Ndashima Imana ko naronse abagenzi bashasha beza cyane. Ndashima Imana que j'ai grandi professionnellement. J'ai grandi énormément professionnellement. J'ai eu de nouveaux contrats. Ni byinshi cyane byo gushima Imana ku bijyanye n'akazi. Hanyuma nizera ko umwaka mushasha ukurikira uzoba mwiza cyane gusa. Yo, we not ready for the bagel down talking. Them no say we a dance, we run this. Triple pandits, all about the raven. We back from a long time, we kill this, me people. Walk on me people. Walk on siren vibes in the place. My name is B-Face on the floor. AKA Rap Yuda. Najenga kugira ngo ndabifuriza umwaka mushasha. Ndabifuriza na Noheli nziza. Nongera ndababwira yuko mwamfashije sana gushika ku bintu byinshi. Je ntacyo nidoga. Murabizi yuko hari ibintu byinshi bishikira abantu ariko jewe success yabaye nyinshi kurusha ingorane. Ashaka nababwire nagiye mu makonseri yo hanze n'ubwa mbere byari bimbaye ko kuva mbaho naronse amatrofe naronse amahera maze muri abantu bimigisha you are blessed je nanje kandi am blessed too abeshe none ozi siren vibes wagwan aho muri hose respect man guri mwebwe muri abantu banje muri ku bantu banje kwe take 5 It is BK. Umwaka wa 2020 wagenze neza cyane, yari umwaka w'umugisha. Imana yari igaragaje kuri jewe kandi ndashima. Kandi umwaka tugira twinjiremo savye Imana yuko ubu umwaka w'umugisha gusumba 2020. Hanyuma ndabifurije abafans, abarundi mwese ndabifurije uyu mwaka twinjiyemo ubu umwaka w'umugisha. Ibyifuzo byose wifuza bizobe nkuko byifuza. Bless you. Hello everybody. Merci pour 2022, on était ensemble. We hope 2023 to get Kitangura. Neza avec la paix, amahoro, everything, my cash, success, everything. Tubifurije umwaka mushasha avec Siren Vibes, Siren Beauty. Thank you. Yo, what's up? This is Kabos Fari, aka the Mic Master, aka Fureshi sana kama kawa. So mwaka wa 2022 kuri Kabos Fari wari umwaka mwiza kubera yuko nahuye n'abantu benshi bashasha bakibambera umugisha mu buzima bwanjye. Mwaka wa 2022 nungutse byinshi. Turekanye n'amafaranga narungutse ubumenyi nize byinshi naragiye mu yindi monde itandukanye n'ayo isanzwe ndimo. Mu mwaka wa 2022 nyene wari umwaka w'imigisha tu, wari umwaka w'imigisha naho twahuye n'abantu benshi batandukanye bashaka kudusubiza inyuma mugabo kubera Imana irabikora ibintu bigenda fresh sana. Muri 2022 naratanguje brand yanje fresh sana. Muri 2022 nyene habaye ikikandi 2022 t-shirt zarageza fresh sana. 2022 ama big step yaraje ku bwinshi. 2022 narakoranye n'abartiste bo hakurya y'igihugu. 2022 ari blessings. So my people, merci sana. Duhure muri 2023. Ndabifurije umwaka mwiza wa 2023. Itubere umwaka w'imigisha. Icyo umutima wacu ushaka Imana ikiduhe. Icyo Imana ibona kitubereye Imana ikiduhe. So ibintu bizogenda fresh sana 2022. Hello 5. Abakunzi b'Abanya Ice ndabashima cyane. Ndashima ko naronse abankunda benshi cyane, abankurikira benshi cyane, naronse abagenzi benshi cyane 2022. Wari umwaka wo kubaka izina rya Abanya Ice kandi je twumve byakunze kubera mwebwe. None ndabashimira cyane aho murereye hose. Mandaye mutera imbere, mandaye munkunda. Mandaye mba your favorite. Ama 2023 yoce dukora ibirenze.
ndashimira imana rwose. Ami Pro de MC 2022 wabaye umwaka mwiza kuri jewe, umwaka w'imigisha, umwaka w'amahoro, umwaka wo kwizigirwa. Nkuko 2020 nari nabisabye Imana yuko 2022 umwaka mwiza. Wabaye umwaka mwiza cyane. Nizera neza ko na 2023 azoba ari umwaka mwiza kuri jewe no ku muryango wanje ndetse no kubanki kuje muri rusangi. Hama 2022 ibyo nasavye byarakunze. Nasavye boutique ya Silent Vibes yarakunze. Bless. Yola ni Scott kuri Magic Channel TV. Nashaka kwifuriza Merry Christmas na Happy New Year 2023. Ikintu cyiza cuba cyanshikiye iyi 2022 nuko nuba nkiri muzima gusa amagara meza akomeye ukuri kw'Imana nicyo nshima muri 2022. Thank you. Siren Vibes TV.